byaragusabye kugira ngo mutambane cyangwa biragusabye oya vyarashitse navyo nokora umenga ryo ni nko kudraga umutipe oya bon vyarashitse tu barazana akarimbo kari ai ndavuga yego bica tusanga yego disons siko draga umutipe nuradraga umutipe ya navyo umenga navyo nokora ariko kudraga ça veut dire kugenda ngo urumva ngo oya navyo nokora uramaze kugira umutima wo gukunda umutipe ega ndafise umutima byumva gute ko gutambara n'umuntu wa wifuza ko mutambara gashari en tout cas c'est bon ego usanga ari sawa nyene ntibiragushikira karirimbo se ko musumenga kari en couple akademo ukabona gute oya mu misi heze mu myaka iheze ndabikumbura ndabikumbuye je te jure urakumbuye ko ugufuhira en tout cas ego hey tell me how you feel today now face à face je sais tu rêvais ce jour depuis longtemps profite en ce moment laisse ton cœur parler I go dance with you kizomba kumutima ndahasiga tatu niwibanire ntambisho kugomba iri joro ni gacu na wa gatatu. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industrial Buja Flavor. Chakanya mukuru chama kibaza ndabisho mvuga muri industrial Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana, amadusura dukingurikira mbwe bakunzi ba Buja TV. Yes, uno musi rero dusimutumire novuga umukobwa akibitangura abikora neza cyane yitwa Sherine asanzwe arimba muri Profane arima muri Profane rero afise vya bindi bavuga ngo arafise ingabirano bakaba bakeneye ko support kubivuye kuri mubwira cyane cyane mubwe mukurikirana kumbure abaririmbyi bacu mukurikirana ibiganiro byose bikuri biba novuga mu ma TV online yose cyangwa mu biganiro biba ku ma radio si asamirana novuga mu gihugu cyacu Burundi. Yes, reka tumuhe akanya novuga Sherine abaramutse Sherine biti ni sawa cyane yadare ndashima Sherine kuno musi kubwaho kugenda gute sinawe ikibazo uri kugenda neza ni sawa ndakomeye sava ndashima yego cyangwa nakomenya ikintu cya mbere Sherine abanza gukora kenshi yavise mu gitondo yavuze mu gitondo amanza gusasa igitanda d'abord hama gikurikira akurikira koga akurikira kundaze autre chose gusenga gusenga ndamanza genre nanavyibaki. Yes, kumbure rero ni cyane nakubwira yuko byose mu gitondo kenshi arabyuka agasasa gitanda akoga hama agasenga imisi siniko vyama canke biramaze gushika sometimes ukavyibagira no kwibagira iki muri ivyo hari gusanga umenga uri kuri tagose ugasanga wibagiye gusenga mu gucu senga uri mwiza ukoze kwibagira muri ivyo oya naco nibagira kenshi gusa birashika ndatse akasolite kumbure Sherine akoze gukora kenshi agaca sanga yitwenze wenyene ngaje sanga nitwenze hari gihe usanga ndiko ndatamba kandi atavyo nzi gutamba hari gihe numviriza indirimbo ikanjamo ku buryo bwaho nsanga ndiko ndatamba abantu bakaca we ariko Yes, kumbure rero cyo bibaza tibega Sherine ivy'umuziki yabigiyemo gute Sherine ivy'umuziki wabigiyemo gute Sherine bon ivy'umuziki ukuntu vyagenze narumva je nyene ndabikunda ndavuga ati reka ngende nanje muri chorale donc nkakunda ibintu bakoranye kagende nanje numvirize nkaca ntangura kumva umwe uririmba neza bon ndavuga bon nuko c'est vrai et puis pour ndaza nanje nga kugira ujemwo nvuga acane cyane nvuga mu misokoro yabyo niko waronse abantu bagutera intege cyane gashinga ego naronse abantera intege nkahajya mu nkuru nagira nabwira ma urazi yuko indirimbo bayimpaye ndayiririmbe ejo muri mariage ngo ndabishoboye acambira boke bandanya bwa yaho c'est bon ko waragiye muri chorale hanyuma rero après tukora muri Profane byagenze gute bon oya muri chorale ni kuririmba tu kugira ama repetition irani hama harageze igihe kubera nakunda kwandika des textes nkandika indirimbo z'abandi kugenda zisubiremwo nisanga nanje nanditse quelque chose bon ndavuga ati faut que ngenda nanje kuraba muri studio gambe iyo ndirimbo ya mbere wari wanditse hama ikibene ya mbere kandi wari usohoye oya irya ntabwo ari ya mbere iya mbere nanditse nizazindi wandika ukazirimba kugira ngo juste uryoherwe gusa wewe sino irya ni ya kane yiwanje kuri channel yanje YouTube. Yes, no kubgawe feedback zimeze gute dance with me bon novuga yuko ndashima ko bariko barayakira ariko sindashikaho nifuza kugera ko ndifuza n'umwaka kugera kure cyane novuga ntaragera novuga title dance with me yaje gutega Sherine
Dance with me nashatse kuririmba ibintu vya love du genre dutambi pole pole babiri gusa biri babiri ibintu biri romantique ouais c'est ça. None ko bavuga ngo muririmbyi kenshi ngo iyo bishitse ngo akaririmba indirimbo akabibamwe nuko ari bari ibintu yaraciyemo nabo barabiciyemo ga. Bon narabiciyemwo vya dance with me novuga yego muga sivyo ndimwo no ntiturimba gusa ivyo twaciyemo canke ivyo turimwo n'ivyo tubona ahandi turabiririmba ariko vya dance with me warabiciye. Dance with me yego disons oui. Bigenda gute gasha? Hama bice bigenda gute hama ca mutamba kizomba pole pole genre ça ego. Byumva gute kuri gutambara n'umuntu uba wifuza ko mutambara gashari? En tout cas c'est bon. Ego usanga ari sawa nyene ntibiragushikira. Tukava aje sinzi gutamba wanashima sinzi gutambisha umukobwa yes ama en tout cas vraiment ngizaru rifurahi sana. Bon en tout cas c'était pas mal byari bon ego. Bigenda gute ko utabibandagije? Hama bice bigenda gute twaratamvye hama sinibuka ivyakurikiye mwari kumwe n'umuntu nyene uzi ko ari wa wundi canke byari byawe ni muhurira n'umuntu mu rubanza mugabura muri boîte. Oya muri boîte genda ja oya byari kara kantu ka événement du genre et puis j'ai dansé ndavuga yego vraiment avec une personne ngira nawe bimurimo sinzi ariko c'est ça inspiration yavuye okay. Wari watubwiye ko utazi gutamba habe bice bigushobekera gute bigukundira gute? Non, oya quand même hariho des danses zidasaba kwiga nawe urashobora kwidebura nawe watubwiye utazi gutamba kizomba avec une personne à maîtrise buke buke nawe urashobora kwidebrouiller Nero ko tumva ko kizomba ari za danse zikudakunda guhisha zikunze kwerekanira aho nyene bitu ya kuonekana sana mpaka watu wa moja wanakataza watu wao sio na dance kizomba na watu wengine we kubwaho bimeze gute? Bon oya rega sindayitamba misi yose vyarashitse ico gihe kandi bon sinzi biravana n'abantu nyene musabye kugira ngo mutambane cyane gusa. Oya vyarashitse navyo nuko rumenga ryo ni nko kudraga umutipe oya bon vyarashitse tu barazana karimbo kari ai ndavuga yego cha turasanga yego disons tiko draga umutipe no draga umutipe ya navyo menga navyo nuko ariko kudraga ça veut dire kugenda ngo urumva ngo oya navyo nuko amaze kugira umutima wo gukunda umutipe ega ndafite umutima ati kugira umutima wo kumukunda ukagira n'icyumviro cyo kumubwira atarakubwira. Oya navyo no mubwira navyo bon kubera yuko ndatinya ipoto ndatinya bon oya navyo ndumva navyo nokora tu. Okay ariko nizere yuko muri kumwe niwe yakurondeye. Oya ntawe turi kumwe nawe. Umutipe? Jewe pas du tout. Oya vraiment navuze ko afite umutipe. Non non c'est Wamba Djati on a donc toi t'as donc des trucs comme ça. Ko draga oti gute je bwati ndafite umutipe quoi. Non j'ai pas dit ça. Oya navyo navuze Sike wahumvise hano yavuze ko afite umutipe ze kwatangoza azohumva yes kumbura nishaka ni kumbura umuntu ashaka kumva ati mbega kuba warashimbye kuririmba dance with me ukabutubwira ko utari udafite umutipe mugendana byakugendeye gute mbega byakoroheye gute mbega inspiration yaje gute mbega ni ibintu wari usazwe ubayemwe mu gihe gitucira bivamo canke ni ibintu hari izige gitu bivuyemo. Bon ni cya kintu nakubwira ntiturimba ivyo tubayemo twabayemo turemba nivyo mwebwe mubayemo. Nivyo twe tubayemo abahungu abakobwa mwebwe nyene mwebwe ucutahura. Abaririmbyi twebwe baturirimbira twebwe novuga tweze kunda kumviriza indirimbo zabo ibintu akunze kuba musivye nene gashanye. Ibintu mukunze kubamwo tuba tubibona twashobora kucuvuga ati wow. Nimba yari umugenzi bavuga ati vraiment il m'inspire ugahita mu kwandika. Feedback rero watubwiye ko zimeze neza Charine. Bon novuga ko ndabishima parce que aujourd'hui kuba ndi hano ce n'est pas pour rien ni kuvuga ko hari umuntu yarumvise yego ndabashimiye cyane. Yes avuze ko kwaciza genda kuri YouTube channel yitwa Charine Arsikey. Charine Arsikey ugira subscribe like comment na channel gikorwa ciyo yitwa Dance with me ugire like comment na channel bigusubire mugira ngo gikorwa ciyo cyashikora abantu benshi cyane kugira Charine nawe nyine ngabira no yiwe bashikora n'abantu benshi inovuga Charine n'imvukira y'Ubujumbura ego baza gusaba ruvuga abantu babivujumbura kwanza mugire natoroze ko mama inte mutayabura mugire nuvuga support kuri umwigeme kuri umukobwa nawe nyine abashe gutera imbere bashe kuja kuri rwagwe gwa Miserika ama misiri imbere agege ku rwego gwa Yemi Alade hamagege ku rwego gwa Beyoncé sietiga ni byo twifuza cyane Dizere kuri sha bien sûr que oui kuko ndiko ndakora kandi impano iri muri jewe espérant
Yes, arabitwemereye ni mwebwe rero kumushira mu gufata ku mugongo, ni mwebwe rero kumushigikira, ni mwebwe rero gushiramo ingufu zanyu. Novuga mu ngabirano ya Sherine. Yes, Sherine usanzwe gukoresha izindi platform. Ego, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, na Telegram, genre des trucs comme ça. Tubwira izo zose ukuntu zitwa kugira ngo umuntu we bashaka gukorana nawe cyangwa bayifasha kugufasha mbega yukura nka gute yabishe kuri izo platform za. Ni Sherine Alsikenye, Sherine. Sherine comment? RCK, Sherine donc. Sherine, CHERINE. Sherine Sherine Présente. Sherine. Sherine Alsikenye, RCK. Sherine LCK sivyo unovuga umusange kuri TikTok, umusange kuri Instagram, umusange kuri Facebook, umusange no kuri Twitter, umusange no kuri YouTube channel yiwe kugira ngo ubashe kumufasha muvuga mu kumutera ivyumvira cyangwa mu kumutera novuga abagafaranga nako nyine Sherine nikamugona. Ni toba ari nyamukuru cyane ahubwo ko biragoye. Babona yuko narekuye song nta video ifise kandi music ni video biba bigoye. Habuze ikire. Habuze uburyo. Nashoboye kugeza niko nakoze. Habuze uburyo ushize kuvuga. Uburyo nshatse kuvuga uburyo bw'amafaranga, uburyo bwo kuba nokora video, uburyo bwo kuba nokora ego. Yes, urose rati rero umuntu mwokorana uramwizeje yuko atohomba mukora akoranye na Sherine. Cyane gose ntabwo yohomba. Ndi mu muziki yani nditanga wese kuko ndabikunda cyane, ndi mu vyonzi byari byo. Ego. Uriga Sherine? Non narahejeje. Ego. Non, meje 2020. Twitegere muri kaminuza. Ego muri kaminuza. Wiga ibiki Sherine? Science B. Twitege iki rero muri bac? Muri bac, entre sans infirmiers, des trucs comme ça, ndabikunda. Yes, tumwitegere novuga mu bintu by'ubuganga. Sibyo none Sherine. Uzomenyana no gutera inshinga ba. Cyane gose ho rero duhuye ni hatati. Zocanemera ncanigira vuga tubwe bitaro ndabihevye mfuma ngira. Sherine ko arashaka kuzigira capella kidogo. Hey, tell me how you feel today, now face à face. Je sais tu rêvais ce jour depuis longtemps. Profitons ce moment, laisse ton cœur parler. Ago danse viu kizomba. Kumutima ndasi gatatu. Ni wibanire nambisho kugomba. Iri joro ni gacu na wa gatatu. Ouais, c'est ça. Iri joro ni nini? Ni gacu na wa gatatu tu. Je nawe hakuna watatu. Ni je kwa je nawe naba Ego. N'aba subscribers ba Buja ite. Bose genre nabandi ba gatatu. Karirimbe se ko musumenga kari en couple akademo kabona gute? Oya byara mu misi heze mu myaka ihetse. Ndabikumbura. Ndabikumbuye je te jure. Parce que c'est bon ndakunda kubona ubuntu mwigira. Ngavuga yaba nanje. Urakumbuye ko ugufuhira. En tout cas ego. Barabikumbuka sana. Yes, wakunzi wa Buja TV turakumwe na Sherine agatubwira yuko byinshi cyane byereka imuziki wiwe inkuru vraiment ngo yumva kumbuye kuja muri relation. Kumbure umuntu yoba bikwiriye ko muri mara niyo muzi nihagera kumbure muzogenda neza sibyo rega Sherine. Reka twizere turindire nako nizere ko imiryango yuguriye Sherine. None gashana ne wumva yo kugangwa gute. Ego. En tout cas vraiment tunataka mtu mweko sérieux. Ari sérieux ari genre Nanje ndi sérieuse we. Ndagushimira cyane Sherine. Bo murakoze cyane namwe. Yesu kumwe na Beni kuri mikoro yane kamera Jumaji professional kubikora neza cyane tuzosubira no gutaha. Subscribe bagire bye. Bye.